Twasubiriye kubatumako kugira ngo tubereke igikorwa cakorwa n'abagizi ba nabi abo twita mu bigana basohora impapuro za magendu zaba zitangwa n'amashirahamwe atandukanye ya leta canke y'abigenga. Abo bantu rero ingene vyagenze nuko igipolisi caronse amakuru akimenyesha ko hariho uwo mugwi mubonye ukora nabirya bintu mwabonye. Hari hagati y'amagenekerezo ya 19 na 21 aho igipolisi imbere y'itariki 19 tariki 18 caronka amakuru maze kica kiraja gutoza gisanga vy'ukuri abo bantu barahari. Ari nabo rero mwabonye harimwo uwitwa Ndikumana Gabriel batazira Gabi, hari uwitwa Mwenyebatu Prime, hariho Ngendakumana Albert, hariho Bigirimana Masudi, hakaba na Masabo Janvier. Uyu Janvier rero nuko ribaye rigira kabiri afatwa kandi tumwereka abamenyesha makuru, ariko akaba yararekuwe kandi akaba yasubiye gukora kino caha. Aba bantu bose rero bafatiwe muri zone ya Kinama, kiretse Mwenyebatu Prime yafatiwe muri zone ya Cibitoke, akaba ari muri komine ya Ntahangwa. Abo bose bakaba bafashwe hagati y'amagenekerezo ya 19 na 21. Nkuko mwayibonye barafatanywe bijye bikoresho mwabonye harimo nyabwonko, aho mwasanze ko harimwo impapuro zitandukanye bakora, harimwo nka rimwe twita carte bita keshe carte jaune zitandatu, zimwe za mpapuro mpuzamakungu zerekana ko umuntu yacandazwe umugera wa fièvre jaune. Harimwo kandi n'ikashe y'ibanke Bankobu yafashwe kwa Masabo Janvier. Harimwo ama permis biométrique, le permis de conduire biométrique, harimwo les titres de propriété, harimwo impapuro amadiplome atandukanye yaba za kaminuza, iz'amashure yisumbuye n'ay'imyuga, harimwo n'ikashe y'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, harimwo amakarte burangamuntu, les cartes nationales d'identité, harimwo les vignettes fiscales za OBR, harimwo impapuro zerekana ubushobozi bw'umuntu mu by'ubutunzi ico bise les attestations de capacité financière, harimwo les quittances za OBR, harimwo kandi n'amasezerano amwe yerekana ubushobozi umuntu agira kugira ngo aje gusaba amadeni yaba amabanki canke n'ahandi. Ibi rero tubigize kugira ngo dusubire tubereke ko abo bantu bamwe babandanya bahenda abantu, bamwe bakaja kurondera izo mpapuro, mbere hariho abahora baza bakazifatanwa bazi ko ari impapuro baronse mu vy'ukuri. Rero abo oya baheje bagafatwa baraheza bakurikiranwa n'igitabo mpanavyaha ico bita izaje dofo, muri ico gihe bageza bagahanwa. Nico gituma duhamagara abantu rero yuko mu gihe bakeneye impapuro nk'izo botumbera inzego zibijejwe bakaronka impapuro ziciye mu kuri, kuko murumva ko baheza bikabakurikirana. Hariho n'abandi nabo nyene babijamwo batabizi, abo nabo nibo keshi mbere baheza bakitura n'igipolisi bavuga yuko hari uwabahenze akabaha impapuro za magendo. Agakamu tugatera kugira ngo abantu bose bavyumve, haba mbere n'abakira izo mpapuro baje barasuzuma barabe yuko izo mpapuro bazana mu bisata bitandukanye barabe vy'ukuri ko arizo, kuko murabona ko izo mpapuro n'ubu zikihari kandi zibandanya zikoreshwa. Hejuru y'ivyo mwabonye ko twafashe kandi imashini bimwe bitanya bwonko n'ivyo bikorana, kuko ivyo vyose usanga biri mu mashini yabo bagaheza bakabisohorera abavyipfuza. Murakoze. Isanganiro inama isumba ingimba.